Salut bakunzi b'ikiganiro Ken Choice, twamaze kugera mu kiganiro Ken Choice aho tubategurira indirimbo zitanu zibafasha guhimbaza weekend yanyu ikaguma igenda neza nkuko muba muvyifuza. Turara ku ndirimbo ya mbere, indirimbo ivuga ngo ndi hano ntuma y'umuririmbyi Pastor Claude ari kumwe n'umuririmbyi Trace. Ni indirimbo ivuga ngo ndi hano ntuma mu batakuzi kugira ngo ndakwamamaze, kugira ngo n'abatakuzi bashobore kukumenya. Ni indirimbo ivuga ngo isengesho, indirimbo umuntu wese yosenga kugira ngo abe icitegererezo ciza ku bandi, kugira ngo aheshe Imana icubahiro ku bandi, kugira ngo n'abandi bashobore kumenya Imana biciye muri we. Rero ushobora kuri kurankurikirana ushaka ko Imana igukoresha canke ukijijwe, ni vyiza ko woba icitegererezo ku bandi canke ukaba igikoresho c'Imana. Ino ndirimbo ni indirimbo y'isengesho ifasha umuntu wese gusenga kugira ngo Imana ishobore kumukoresha. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, wandika ndi hano ntuma y'umuririmbyi Pastor Claude ari kumwe n'umuririmbyi Tracy, igumuhezagira iguhezagira kandi kwibutsa ko uhari nk'igikoresho c'Imana hano kw'isi. Ini ndirimbo igira kabiri ni indirimbo ivuga ngo mpemu yera y'umuririmbyi Francis Dastin, indirimbo ivuga ngo mfise umukunzi nta wundi atari mpemu yera. Mpemu yera ni umukunzi kubamenya Imana, ni umukunzi kubafise Imana, ni umukunzi kubakijijwe, kuko afasha vyinshi, kuko adushoboza vyinshi. Tutamufise utamufise hari vyinshi tutoshobora gukora, hari vyinshi tutoshobozwa, ariko mpemu yera ahari kugira ngo adushoboze kugororoka, adushoboze guhimbara Imana, kandi adushoboze kubandanya tuba abagororotsi canke tuba ab'Imana inezererwa. Rero tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirana nyene, ni indirimbo y'isengesho, indirimbo yo gusenga uhamagara mpemu yera mu buzima bwawe. Iyi ndirimbo igira gatatu ni indirimbo ivuga ngo je nawe y'umuririmbyi Livingstone, nivuga ngo aka nakanya kanje nawe, shaka kukubwira ivyo wankoreye, shaka kuguhimbaza, shaka kugushimira, shaka kukubwira merci bivanye n'ivyo umaze kunkorera. Ushobora kuba ubona ugeze muri weekend, kuva ino semaine itangura wagiye ubona Imana igukorera ibitangaza, canke wagiye ubona wishurwa bimwe wari umaze igihe utarishurwa. Reka ino ndirimbo ikubera indirimbo novuga ngo yugushimira Imana, ikubwira Imana merci kuvyo imaze igukorera. Ini ndirimbo igira kane, indirimbo ivuga ngo vyose vyaremwe nawe y'umuririmbyi Pastor Lopez ari kumwe n'umugwi Dr Voice. Ni indirimbo ivuga ngo vyose vyaremwe nawe, vyarakuremewe. Nta kintu na kimwe gihari kitaremwe n'Imana, nta kintu na kimwe gihari kitumvira Imana. Ushobora kuba usigerejwe n'ibibazo bitandukanye, ingwara, ubukene, kubura amahoro, kubura umunezero, kubura akazi, eka n'ibindi n'ibindi, ariko ino ndirimbo ihari kugira ngo ishobore kwibutsa umuntu wese ariko araca mu bihe bitoroshe, agira ukwizera, yumve ko Imana atakintu na kimwe kitaremwe nayo. Imana ishobora kuvuga ijambo rimwe ico kibazo ufise kikagenda. Imana ishobora kuvuga ijambo rimwe igakuraho ingwara, igakuraho imisozi, igakuraho ibintu vyose vyaraniranye kuvaho mu buzima bwawe, ikakwishura imitwaro itandukanye. Reka rero wumve worema, woryoherwa, wonezerwa, kubera ko Imana ihari nk'intsinzi ku buzima bwawe. Reka uje ku rubuga rwa YouTube ikurikirane, komeze kwibutsa ko atakintu na kimwe gihari kitokumvira Imana, ikomeze guhezagira, wandika vyose vyaremwe nawe y'umuririmbyi Pastor Lopez ari kumwe n'umugwi Dr Voice. Komeze guhezagira kandi usangize ikiganiro n'abandi bose, canke usangize kino kiganiro na benshi kugira ngo bashobore gukurikirana kandi nabo bashobore guhezagirwa na Weekend Choice. Iyi ndirimbo igira gatanu ari nayo ya nyuma, ni indirimbo ivuga ngo akira y'umuririmbyi Dudu Theophile. Ni ukuri, ni indirimbo ivuga ngo akira, ndaguhaye ivyanje vyose, ndaguhaye umuryango wanje, ndaguhaye akazi kanje, ndaguhaye ivyanje vyose. Indirimbo ivuga ngo akira Mana abari uganza, akira abari uganza ivyanje vyose, abari uganza ivyo ngenderamwo vyose. Indirimbo y'isengesho, indirimbo yo kwihereza Imana, indirimbo yo kugira Imana ati Imana akira ube ubuganza ubuzima bwanje, kandi indirimbo yo gushira Imana imbere kugira ngo ishobore kuyobora umuntu uwo ari we wese. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, ikomeze guhezagira, ikomeze kwibutsa ko Imana itari mu buzima bwawe nta kintu na kimwe cogenda neza. Tugende rero twandike akira y'umuririmbyi Dudu Theophile, gumi duhezagira kandi ituma turyoherwa. Ikiganiro Ken Choice rero kirangiriye ngaha, ariko izi ndirimbo zose zisanga ku rubuga rwa YouTube, tugende tuzikurikirane, zitume dunezerwa, zitume duhimbagwa, zitume kandi turyoherwa nk'uko tuvyifuza. Hamwe na Ken Choice tukomeze tugubwa neza. Mwarahezegiwe.